biragoye korera ibihumbi 3 leta ikaza igatwara igihumbi n'amajana 5 usigaranya ngahe inzu ni ibihumbi 2-3 do you know what I mean ukwezi ukore maybe bakuriha every 2 weeks ukoreye 3 ibyo ni 6 and then leta ikaza buri paycheck ikurako hama inzu umuduga dararara everything you're paying uraraba ukavuga subire ku kazi kandi back to square one. Abarundi babona mu diaspora muchore sandorare agacimuga ngo nchore make ngo nenkaya yatumarika ngo aragayana sha batazi ko bari ko numenye yakuze musanga ayo kuyakorera. It's hard but again biragoye to explain someone atari mu birato vya ngo amenye situation. That's why I don't even try explaining. Ico nabonye hari abantu benshi batunze hano gusumba hiyo. Hari abantu batunze mu Burundi gusumba muri Canada. Sana. Nukuri sana hari abantu benshi babaye ubuzima bwiza hiyo n'umubosi agumara pambana buri munsi singo ngaho ngo uratunze ngo uca wicara ngo abakozi bla 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 no so it's not that easy ubuzima baragoye kandi tubabona mu ifotoza kwajya ama etage tuvuga tuti ewana ta abantu vyarahetse none bari yiwawe baraciye ahantu hasa neza tinge guhita gafoto abademu basige baza gutora abatipe bujumba bavuga bati abatipe bo muri Canada nta rukundo bagira abatipe bo muri Canada bonyere bakaza gutora abademu b'Ubujumbura bavuga ati abademu muri Canada wapi ivyo bintu ntibari serious ivyo bintu byabafashe nibikiga bamwe si bose ariko biva kuki abatipe bafate nk'abantu baje kwiga hari nk'umuntu nzi yavuze ati birashobora gushika umuntu akagira depression yeah birashika umuntu agira depression abaye iki muri Canada uba wabaye iki uba washikiwe n'ibiki. Hello boys and girls, this is Turakenye kwa kuri ahandi ndabakora juste gale kedru from Marsai ke black machine black be the camera mwitu musaza kwa kundi ahandi ndabrati making sure ko mazugira subscribe akingira nyerekera wamaze gufyonda comment zanyu yabizidukebura niziduye inguvu ziradwa in point idasanzwe ndakubwira ko no muzi dufise umutumire nawe si wundi ndakubwira ko n'umurundi kazi asanzwe ba mu gihugu ca Canada yagiye akiri muto aratubwira ubuzima bwe mu gihugu ca Canada mbega nk'umwigeme yagiye akiri muto mu gihugu ca Canada ubuzima bwa Canada bumeze gute mbega ingabirano yo kuririmba yo yaje gute afise numero yo gushika he abarundi n'abarundi kazi baramaze kumva indirimbo zimwe ari yitwa umuti n'izindi nyinshi mbega yakira gute umuntu ariko aramubwira amuha ama compliment ababona ko bikwiye ko ashitse canke nawe bikeneye ko bandanya akora kugira ashike kure cyane nimwe zo kuganira mwite muhoza no mutumire uno munsi sizi ko ari umuhoza w'umutima cyangwa umuhoza niyo mutumire uno munsi ndakora musa muhoza ni sawa sawa vimeze bon ni bon turakumeye ego unapendeza sana thank you uraberewe kabisa urakoze cyane ego muhoza haracigiye kingana gute ndakuze umwaka weze uje haracigiye kingana gute utaza mu Burundi I think umwaka almost umwaka yeah ariko imbere y'uwo mwaka haraciye imyaka ingaho utaza mu Burundi sinabwigere nshika hano yeah umwaka weze yari ubwa mbere bwanje nza mu Burundi so yeah akaba uvuga ikirundi nkuko ari umwaka weze ari watangiye kugaruka mu Burundi kuza mu Burundi kuza yeah no abavyeyi baranyigishije ikirundi ariko yeah wow twashimire cyane nje ndabashimira sinzi nk'abandi ufise Burundi uko wabwumva hari yakiriyagiye ubu rafise igihe waje ngene wabusanze Burundi wabusanze gute nta numwe I don't know nta numwe yabuvuga nabi buri muntu avuye navuga ngo yo ngo sinifuza gutaha so nanje ndashaka kuza kumenya aho hantu nashitse nanje ageze gutangiza yose nshaka gutaha it was very it's na hantu nyene hari very calming be relieving ama stress you know ubuzima hiyo urashika ngaho kibagira everything uvyibuka ushitse hiyo hayi umuje mu Burundi muvuye za Canada muraruhuka mu mutwe ni kweri ikibazo abantu bacha bagitangura gusohoka cyane ego you know uca wibagira ibintu biri mu iruka vyimvira usubiyeyo ukaruhuka mu mutwe so ni bon abari ibintu bikomeye cyane je narahakunze personally ikibazo ca mbere ko batamuzi muhoza ninde muhoza ni umuririmbyikazi w'umurundi kazi aba muri Canada yavuke muri Tanzania abavyeyi biwe n'abarundi so abavyeyi biwe n'abarundi tubwire ubuto bwawe bwari bumeze gute
tubwanje sinabwiuka cyane muri Afrika yego kubera twavuye muri Tanzania nkiri muto cyane hama tugenda muri Canada and ubuzima bwanje bwose is basically muri Canada, so most of my memories nama memories hiyo mu bihugu vyo hanze. Yeah. Nuko tugende mu vyo wibuka basi. Uravuye muri Tanzania uragiye muri Canada. Ujanye n'umuryango cyangwa warijanye? No, twagiye twese umuryango wose wagiye muri Canada, but ivyo nibuka rano ubuzima ntibwari bworoshe muri Tanzania. Yeah, you know, sinari mu bakire. Yeah. Ariko vyo gari warubayeho nabi. Kuri je nibaza nari mbayeho nabi. Kwa you know twese ubuzima bwo mu mashiga you know what I mean, ingwi everything mu kazu gato cyane, so yeah bwari bugoye ntibari bworoshe honestly. Nakuze mbona abavyeyi banje bapambana buri munsi, so ntibwari bworoshe nivuga ngo twari dufite abakozi, you know hari umuntu aba muri Afrika ubuzima bukagorana ariko afise ukuntu, you know, afise level ageze ko itari mbi kandi itari like nziza cyane. So je ntitwari bwagere hiyo. Yeah. Nuko bikubiza kwindi poem idasanzwe urashitse Canada. Wari ufise imyaka ingahe? Ese imyaka 8. Niho nkigikwiza imyaka 8 niho twaciye tugenda. Yeah. Urashitseyo. Canada ufise ko mwavyumva ati warakuri ariya. Yara bimeze ukuna kuri wahabonye gute? Ahantu hasanzwe. Nahantu hasanzwe gusa urazi iyo uri mushasha ahantu uratangarira ibintu ama building and then ama TV, like you know, and then kumenyera umurango nijoro. Mwijoro abandi baharyama twebwe turi maso turiko turaba Rambo, turiko turaba nyene ama television, abandi bagiye kuryama twebwe twacituvyuka. Almost maybe nk'amezi 2 turi muri ivyo. Bivo mpaka tukazoea, lakini ino n'ubuzima uriga slowly uramenyera ibintu tangarira ibintu sinayibwira nija mu muduga nakure mu Ubukene ko ni miduga amakuru muduga ama highway nje naratinya highway cyane. Yeah. So yeah, byari ibintu bikomeye ku myaka 8 urashikajya cyari byoroshe kumenyera klima kumenyera no ubukanye hari hakanye cyane ivyo I think n'ubu je sindamenyera ndanka ahantu hakanye sana kandi maze imyaka myinshi simbanda byanka, so I don't think maybe ari abantu nyene muri nature yabo bumenyera ubukanye si vyakira muntu. No, yeah, but yari environment shasha, kwiga ururimi rushasha, kumenyera abantu b'ubwoko butandukanye bafite imico itandukanye, inyambaro nshasha abazungu nabo nabazigene bimere. So it's different a little bit, but over time uramenyera. Yeah. Uragiye kumenyana n'abandi bana byari byoroshe kwicara n'abazungu aho ubona muri televiziyo? Oya ntivyari byoroshe kubera baraza bavuze yes uzi yes na no. Yeah. Waremera, but uramenyera ukaadapting slowly, but in the beginning biragoye utazi ururimi kubera urifuza gukinana n'abandi bana uri kwishuri ry'abantu bavuga icongereza gusa, like yeah hari abana bamwe maybe like mwazananye muri impunzi mwazananye canke muhuriye kwishuri bavuga intuza y'ikirundi canke Iswahili, but kenshi wasanga ari abantu bavuga icongereza, so kugira ugira abagenzi mutashoboye kuganira neza biragoye. So it was hard, but yeah. Urapambanye nuko rero bacuja mu ishure byace bigenda gute? Abajawa wasize mu inkambi benshi barakunda kuvuga ngo urumva ngo yahedse ngo yabaye mu boss. Hari n'abandi uzumva umuntu agiye hanze avuga ngo bace batwikata ubuna gitwishura message ntamenye ko umuntu aba ari ko ara working hard. Yeah. Abantu benshi twakuranye nje kweri sinabavugisha. Siyo ngo kubera kwirata canke ngo yarabaye mu boss canke ibintu nk'ivyo, no, kubera benshi muratakarana, you know, murakura abantu barahinduka mukaburana, but abo twahuye canke tukaronkana turaganira ibisanzwe. Yeah. Wow. Nuko rero bikubiza kwindi poem idasanzwe. Uraje ubuzima bwacu bandanye gutushitse muri Canada imbere ko tuja mu muziki wawe. Bwacu bandanye gutubuzima. Nyene kumenyera environment shasha, kwiga icongereza, hama ntangura kuri abagenzi b'abazungu,
nibo nigiye kwicongereza ITV niyo nigiye kwicongereza and then I think cyantangura kugira umuziki mfite imyaka 9 ntaramenye icongereza neza nararirimba icongereza basi nakivuga so abagenzi twaciye dutangura kugenda abantu bagira ibintu by'umuziki cyankurira mu bintu by'umuziki mu mashuri y'umuziki niho natangura kugenda ku bintu bya music but I think umuziki is a part of a process yanyigishije icongereza wow. Yeah cyabintu rero bya bindi ni ibintu bifise impwemu yeah ntivyoroshe urakimenyera ubuzima bw'abananije gute hariya birakunze kuvuga ko beca abayi working hard umuvyi agakora nawe ushikanye imyaka yo gukora ugakora ego hiyo sinkungaha ntugenda kusoko nguteshe ego you know niwobwira umu landlord w'inzu ngo ngo mbabarira ngo nzokuri ukwezi gukurikira no ukuyaronka ukuyabura is not his business is not their business wewe gusa ndiha ibintu byanje ube mu nzu canke toka ugende ku isoko naye amafaranga urabuzi $1 rimwe toka so ukeneye gupambana you have to make sure uri properly set kandi ku kazi ntuvuga ngo boss ngo ibi no come to work or leave tuigundi muntu so every day ni hustle it's not abantu babimaking umenga biri so simple urasohotse uciutunga ubuzima bumeze neza no you have to work hard ukeneye gupambana and then kuzino uje kubaramino amabira arakurindiriye so uri kuri ibintu ngaho uri kuri ibintu hiyo it's not easy but yeah akora abona ati twe twumva akora amafaranga menshi abantu barahejeje wapi actually Jay cyo nabonye hari abantu benshi batunze hano gusumba hiyo hari abantu batunze mu Burundi gusumba muri Canada sana nukuri sana hari abantu benshi babayeho ubuzima bwiza hiyo n'umubosi aguma arapambana buri munsi sinko ngaho ngo uratunze ngo uca wicara ngo abakozi bla 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 no okay uransa amafaranga wewe ukora cyane gusumba abakozi bawe uwo n'umubosi rero umwenyene ari bon ameze neza so it's not that easy ubuzima baragoye kandi tubabona mu ifotoza kwajya ama etage tuvuga tuti ewana ta abantu vyaraheze none bari yiwawe Waraciye ahantu hasa neza tinge guhita gafoto uba mu mugereni nta numwe arobimenya ni social media you don't know hari abantu babaye ubuzima bwiza kuri social media ugiye wabona gitanda bafise hayo umuntu adaposta na kimu ugiye wiwe ukaraba hasi bikakuvaho onye ukavuga wawe yinzu ni gorofa you don't ibintu muna postinga kuri social media nibiskorana ubuzima bwiwe right so gupostinga amafoto mande building ni bisanzwe kubera aruzuye mba ntabari gwawe right so it's difficult kuratubwira uravuze ati birashaka ko mu working hard mba nkene kumenya exactly ubuzima bwo mu diaspora ba muri Canada bawumeze gute ku munsi mura working hard nyene nkuko bivuganye canke nimwe na rimwe harabavuga ati abantu baje hanze bakatubwira ngo ubuzima buragoye ngo meze kunakuriye benshi ngo ntibashaka niyanzigwe y'abarundi ngo ntibagomba ko natwe dushikaye niyo ngorane kubabona umenga mba muri ko mbicira isoko nabo ntibaronka ayo mahigwe mwaronse bivuga ko I know no ndabibona kandi abantu benshi barabivuga ngo ni nguri kugira inzigo ngo nshaka gufasha we umuntu aravyuka 6 am aragiye ku kazi 6 pm whatever aragarutse urode uratetse hiyo ibintu by'abakozi si ibintu maybe abantu baraba billionaire millionaires but nta mukozi ufise ushike muhira ni uteka everything to sleep vyuka the same thing 24 hours you're Monday to Sunday. No, maybe we have said day off, maybe 2 days off, but hari abantu nyine bakora every day. Biravana n'ubuzima umuntu ashaka kubaho canke ubuzima ukuntu buriko buragenda in their life, in their personal life, maybe abasingorana z'amafaranga you have to work every day, right? So biravana with the person, but as long as you're working musi wose uri kuriruka. Uraryamye uravyutse urasubiye uraryamye uravyutse it's the same schedule over and over and over yeah so biriko biza kwindi point idasanzwe baponye ngaho musaza atanguye kuvuga ati bya bintu ntivyoroshe nonje abantu bambwira ivyo bose nje ndabasengera baroshikiyo babimenya baza muri Canada muri ubwo buzima nukuri babe muri ubwo buzima then they'll understand biragoye kubwira umuntu ikintu kwera hari ivyiza vyaho of course si bibi gusa right babiragoye kubwira umuntu ubuzima buragoye wene yibaza uri muri paradise uramubwira karibu na ububemwo then we'll see urokwifuza gusubira inyuma bitakunda yeah umuntu ari very realistic I think goal yiwe
nuku building hano akaza hano at least for me ndifuza nzoshika hano mu buzima we mba hano kandi nakuriye hiyo right so it's difficult to explain ku muntu mpaka wewe wende niho ubimenya it's hard it's a hustle ruko urumva umuntu ngo akora amahera 3,000 bamwe ntibanamenye yuko bisaba yuko uriha bills nyinshi facture ari nyinshi cyane biragoye kora 3,000 ureti ikaza igatwara 1,500 usigaranya ngahe inzu ni 2,300 do you know what I mean ukwezi ukore maybe bakuriha every 2 weeks ukore 3 ibyo ni 6 and then ureti ikaza buri paycheck ikurako hama inzu umuduga dararara everything you're paying uraraba ukavuga subire ku kazi kandi back to square one abarundi babona mu diaspora muchore $100 agacyamwe ngo nchoreye make ngo nenga yatumarika ngo aragayana sha batazi ko bari kora numenye yakuze musangaye kuyakorera it's hard but again biragoye to explain someone atari mu birato vya ngo amenye situation that's why I don't even try explaining I'm like okay uremera tu iyo mumvise nakayana sawa nawe ndagusengera uronze tube mu buzima bumwe ariko abarundi bamwe bavuga bati abishi ibi bintu n'abadiaspora kuko igihe bajayo bagumye baduhenda ko vyose ari sawa n'abadiaspora bamwe nivyo harabaronse ariko harabandi berekanye yuko ubwihanze ari lazima upate niyo ngoraniro that's why biragoye kushavurira umuntu kwera hari abantu n'abantu nzi abatabaye ubuzima muri proper over there bashitsino bakishaka kwifata nk'aba boss and I'm like really bagarutse hiyo ni gupambana 24 hours babashitsino nkene kwereka abantu meze neza ibiki no ugasanga baronone abandi turi realistic umuntu akacavuga ngo uri kurabesha so wiyuvura banira kweri uzabumva ngo wiyuvura banira ego ujya mu ngo nato yikura ndabarahiye ngo ego naco yikura kumbe uko kwezi ntiyari shi telefone araguhaye nawe uri kuramugahera si vyiza nisi vyiza cyo nivyo vraiment yeah abari ibintu bikomeye cyane tubwire rero kwamenyera aho hantu bica bisaba iki dufate nk'abantu baje kwiga hari nk'umuntu nzi yavuze ati birashobora gushika umuntu akagira depression yeah birashika umuntu agira depression abaye iki muri Canada uba wabaye iki uba washikiwe n'ibiki n'ubuzima like ngaho urabona wokora kacugenda ukicana n'abagenzi mugahenge nga out ni ubuzima nyene uraronka umwanya wo gukura ibintu byinshi mu mutwe but here uri kuri like you're running here and there nta mwanya uronka wo kuruhuka ngo kuri vyimvire mu mutwe ngo uhanging out n'abantu canke ugenda ahantu ngo just chill no ugasanga umuntu afite ibintu byinshi ugasanga instead of gushaka guhang out n'abantu ubu naho rero agomba kuguma nyuma y'abantu kubera ama stress afite ibyimviro byinshi abona uyu unye arikanyere kuzima umeze neza njewe siko poa ngomba kugumira jenyene and then ugumye wenyene ufite n'ama stress you know the outcome yeah hari n'ubarawuza wumva agasanga yavuye nga mu Burundi agurisha presque ibintu byose agacaja kuba hari don't do it kubera n'abantu bari hiyo bifuza kugura itongo so they can build here. If anything, maybe ufisi inzu or something, wogira, what is it? You can rent it. Uri hano ukayirentinga kubera habaye ikintu kivuza kugaruka the hustle's not there ugaruka uvuga okay ngene inzu yanje hibera ati si vyiza kugurisha wo kotesha gusa wo kodesha inzu maybe whatever ari business ugihundi umuntu running but don't give everything kubera eventually urogaruka gutangura bushashe kandi bitanguye biragoye gusumba ivyo like ukuntu wari ubifise you know yeah it's harder that way biko biza kwindi point dasanzwe urumwe mu bigeme baba hanze utubona twebwe biravugwa yuko abavyeyi benshi abana bashitseyo banagorana ugasanga ufise uburenganzira bwinshi ugasanga n'umwisanzuro biroroshe gukurira mu mahanga ugakubandanya ufise yandero y'abarundi n'abarundi kazi wagiye uri muto biravana n'umuvyeyi kwera nje abavyeyi banje bavuye mu Burundi imyaka irenga 30 iheze ariko ubabonye ntiwogira baba mu Burundi so ntibigeze bati mico like
twakuze batwigisha imico y'ikirundi, right? Sonera abantu rararara abanyambaro, of course ugiye ahantu ukamenyera ibintu, hari ukuntu no kwambara maybe mama akavuga wewe, you know what I mean, but ntibiba bisiguye ngo ndikunda bigira mu bubi, I think biri kuri wene inyambaro zimwe ntiyonyemerera ndakuze, right? Nkikiri umwana yavuga isubira mu nzu hindura impuzu, nope, siyo mu nzu iwanje, sohoka ushaka kwiyambika uko, you know, ba unyarabizi sindiko nabigira ngo kubera ngo nitware nabi, arazi ubu ndakuze ndazi ibibi n'ivyiza, so it's okay, right? But bivana n'umuvyeyi, hari abavyeyi baca barekera umwana ati genda, bagenzi baba bazungu bagiye kuri beach na wambara bikini bla bla bla, ugasanga umwana ni ibinyene menyereye, so ubu ntiwompindura abitanguye akiri muto, baje ntibandekwe nk'ikiri muto, so naho no bigira nkuze mbamenya iri nikosa iri niyiza, sinibaza no takara, you know what I mean, sinoca mu nzira mbi because they prevented me guca mu nzira mbi nk'ikiri muto. Yeah. Ariko ico kintu nibaza wama wakibonye ko abavyeyi benshi bavuga bati indero y'abana bamwe biratugora, siboza ariko biragoye kurera umwana mu mahanga. Biragoye cyane kubera hari ikintu nyene abazungu ngo ntukubita umwana, ntiwokubita umwana baca bamukwaka. So hari abana kubera bazi ivyo, umuvyeyi agiye kubakwita aca avuga ngo ndahamagara polisi, none cumukubita bamutware, wintu usubira kumubona for 18 years. Oh yeah. Bamutwara mpaka kwijije imyaka 18 abakica bamubwira deciding ushaka umuvyeyi canke kugume muri system. So you understand, nico kintu usanga hari umuvyeyi ashaka guhana umwana kirundi, bakagira ubwo batuyunye nawe ansariye kagahamagara polisi, you know what I mean, so nico gituma hari abavyeyi bamwe baca bavyihoza, baje baramvutura man. Mama yaramvutura akica mi telefone hamagara bazi bakutware urahamagara uca wicara akavuga ya twe twakuze baduhana baradukubita baratwigisha indero uko nyene, hari abavyeyi babitinya bafisa barababasazi, right? So ufise umwana yimereye ukuntu nawe uramureka akigishwa n'isi. Yeah. Abari ibintu bikomeye. It's hard, yeah, but it's hard. Muri Tanzania benshi bavuye basenga, ndibuka ko Irish boy barasenga kwe. Biroshe gukurikira umwami wacu Yesu Kristo mu mahanga. Gusenga. Umuntu usanga afise shift ziwiwe ugasanga ibintu biriya yene abari hataye. Kone uvuga ati Imana je irambona je ivyo. Hari umuntu ariko bivana n'umuntu, hari umuntu yavuga je kwa Mungu nowe. Babuzima bumukubise neza na neza. Araheba kusenga kenda gukora. Hari ikindiro kintu cyakomeye muri Canada. Abademu basigaye baza gutora abatipe bujumba bavuga bati abatipe bo muri Canada nta rukundo bagira. Abatipe bo muri Canada banyere bakaza gutora abademu b'Ubujumbura bavuga ati abademu muri Canada wapi ivyo bintu ntibari serious. Ivyo bintu byabafashe nibikiga. Bamwe si bose ariko biva kuki abatipe njabo nga nanje nabonye bari weird ukuntu, so I don't know. Nabo hiyo nico kimwe, bose ni kimwe. Biva kuki kugira ngo mwebwe ba diaspora cyaba mu bijya bihugu usanga umuhungu n'umukobwa ntibemerana, abona umenga baza gutora ubujumbura niba afise imyifato nziza gusumba mwebwe hari. Hari abakobwa abakoresha kijya kintu ca ndumukobwa kwera muri Canada barashigikira abakobwa cyane. Hiho kubita umukobwa, everything is about umukobwa is higher, so usanga hari abakobwa babikoresha against umuhungu. Yeah. Cyane n'ingeso babona abatipe bari bakabona ati izi ngeso je nitsokuba. Usanga hariho n'abantu bafise ingeso mbi, hariho n'abaje bafise ingeso mbi. Abahungu n'abakobwa bose hari abafise ingeso nziza n'ingeso mbi. It's a matter of guhiga ufise ingeso ijana ni wawe. Yeah. Ko biza kwini point idasanzwe tubwire rero urakuze by'umuziki rero cuvyinjiramo gute? Biroroshe gukora umuziki uri hari? Yeah. Nagiye mu shuri ry'umuziki nkiri muto, nkurira around umuziki, but ku bintu bya performance n'ibintu nk'ivyo natangiye kugira ndi mfite imyaka 12, so nabikuriyemwo biroroshe, but ikintu I think changoye ni kumenya nshaka kutwara hehe. For a long time naribizi ndashaka kugira umuziki, narimvira ntanguri rino, ntangure Tanzania, cyangwa mu Burundi, where. So it's a matter of gutangurira ahantu uyumva comfort, kubera umuziki is a long, like it's ibintu ngomba kugira ngo for fun,
ngo biri temporary, no, ni ibintu ngomba kugira for a long time, you know. Yeah, nakazi, but at the same time ni ikintu nkunda cyane, so I want to make sure nikunda kigira ahantu nkunda niyumva comfortable as well. Yeah. Nijya wumvise ko ufite impano yawe yo kuririmba? Nijya wumvise ko ufite impano yo kuririmba? Ufite imyaka 9. Wari mu But biki? just navyumva neza, abantu barambwira, but narabitinya ukuntu nkavuga oh ntangora nguma mu choir, you know what I mean, ibintu nk'ivyo. But then ufite imyaka 11 12 nacingira ijya confidence of okay no gira ibintu by'ama performance, abantu bakaza bara-invitinga mu ma wedding, kuririmba ibintu nk'ivyo, ncanangura kugira ama festivals, ntangura kugira ama competition, ibintu by'ama award, and then nkaza ndaba invited ibintu byo traveling, but nari nkikiri muto abavyeyi ntibabishaka, bakambwira ngo no rindira. Yeah, then when it went well, and baza barampemba kugira ama shows, abantu batangura kumenya, ncanangura kuba invited mu ma competition menshi n'ibintu nk'ivyo, and then gutsindira ma awards, I'm a best vocalist in Vancouver, whatever. So it's a lot that happened, but it was a matter of ndabitwaye seriously ntangurire. Yeah. New one n'indirimbo ya mbere twatangiye kukumenyerako Ego mu mwaka weze umenga. Kuri ki new one inspiration yavuye? New one kari personal. New one kari personal. Hari umuntu yakudesevye? Okay. Buke. Ariko nyene is just uraca mu bintu mu buzima, ariko buri muntu adiringa n'ama stress gutandukanye. I feel like umuziki ura relieving ama stress. Hama ncampura n'umwanditsi bigenda neza, twumvikana neza. So mfise idea cyangwa gira idea, turahuza ukuntu tukabiganira neza, ugasanga duhuri hagati na hagati cyo nshaka nica shaka, point blank. Wow. So that's where new one yavuye. Indirimbo muti ni indirimbo yaje kwindi poem idasanzwe. Cyari yambere umukobwa asavye umuti umuhungu kwe. Nawe nyine umuganga. Niki kirwashaka kuzo kumviriza indirimbo mutasigarana? Umukobwa asaba umuti w'umugabo. Ariko hari abakobwa basaba umuti mu bisanzwe. Washaka we kumviriza iyo ndirimbo asigarana iki? I don't know, je umuti nayikunze uko nyene. Hari abantu bamanuye ndayireke kubera ifisa amajambo ameze ukuntu insiguro. Amajambo si mabi though, nico gituma nayikunze jewe. Ivuga ibintu bimeze ukuntu bitari direct, you know. So uri kuraha ipoint umuntu utamubwiye direct uri kuravuga. So incabwenge munafise ubwenge niwe yo kuchaka mu doctor umuti. What do you mean? Niwe yo kwimvira uko, but also yuri kurakora ikintu ushaka ikintu n'umwana yo kumviriza cyangwa karirimba atamenya ko ari karirimba ibintu bibi. So urashaka kuduha kapera y'umuti? Verse 1, verse 2 ikuvujemo. Ariko kukuntu ndabye nawe muganga ube wariye. Shaka usugumva dawa ndavyibage byose hamwe mu mubiri numva poa, naho worenza chuwa ya sorte yimituma ni sawa. Ariko kukuntu ndabye nawe muganga ube wariye, ntidusange bipfuvye genda gukira nawe wapfuye. Urabizi ko ntigera mpindura ibitaro. Urabizi ko ntigera mpindura muganga. Ngwino tujane umumuzi, ngwino tujane umumuzi, ngwino tujane. Erega ndahwera ninabura umuti ndahwera. Erega ndahwera ni wanyi mu muti ndahwera. Si vyiza kwimana umuti vraiment. Oya, si vyiza. Ndahwera. Biriko biza kuyindi poem idasanzwe. Indirimbo umuti yarasohotse. Je niyo natangwe kubona rero uyu mukobwa rero n'uyu. Nije feedback kabonye ku bantu. Abantu benshi actually surprisingly abantu benshi barayikunze. N'ubu nyewe avuga ngo misize umuti. Niyo ndirimbo baguma bagarukana.
I think niyo ndirimbo n'umwana arayiririmba n'umuntu akuze arayiririmba niyo nci ahantu n'umwana uzama ngo ni wa mukobwa yaririmba umuti. So I think abantu bayakiriye neza. Yeah. Wow. I'm proud of ibikorwa twakoze, you know, harimwo abantu babishizemo umwete and they worked hard and it paid off. Yeah. Ko biza kwindi poem dasanzwe imbere ko tugaruka mu muziki twigarukire ku bindi bibazo kwa kuri bikomeza kwindi poem tugomba duse n'abasozera turacari ngaho nyene mbangeneye kumenya inyuma y'indirimbo muti new one n'izindi nyinshi abarundi bakwitege kwikiga muhoza na cecene ko ku muti vraiment je waranyemeje n'izindi uranyemeze tukurinde tugitege kwiki. Asha uyu mwaka uratandukanye n'umwaka uheze. Ni umwaka ni mwiza cyane. Sana. Yego. Ibu nitwa ndi mu rukundo juste gay. Really? Okay. Mapenzi tamu mapenzi tamu. Mahabati. Mwo muko muracheza nyie? Oh my goodness. No, but ibikorwa ni byinshi birahari. But you know umwaka uheze twaciye mu bintu byinshi. Umwaka wa mbere mukorana n'abantu bashasha muri kumuraraba kuntu mushaka ibintu bigende ari kwiga kwinshi. There's a lot of lessons. So hari ibintu byinshi twize tumenya ati ibintu byo dukeneye gukora uyu mwaka ibi navyo ntituzokora ibi. So uyu mwaka uroburi different ibikorwa byiza bitandukanye nivyo twigeze gukora kwera twaravye abantu bakunda natwe twarize ibintu biri comfortable dukunda twarakoze ibintu byinshi ni kwitega ibikorwa byinshi byiza kwera twara working hard to make sure ni ibintu twibaza vyo baryohera ku macho. Yeah. Moza ni ke kintu cyagikeneye zisova ngatavuze mungana navuze Facebook. My social media. Yego. Barahakinze ama account yanje. Yo polisa. Yeah. Aho nsohora 5 star. Umusi nsohora 5 star bace bahakinga ama account yanje. Twara managinze kugarura YouTube na Instagram. Ba Facebook twarayibuze byaranse kwigaruka so natangwe Facebook nshasha. Yego. I page nshasha ya si muhoza anymore kwera hari ama page menshi isuko amafoto yanje so then nacinsubiza ku izina ryanje Godas Muhoza. So abantu abafana canke abantu basanzwe bashaka kuduha support please turabasaba mugene mudufashe dukuzi Facebook nshasha kugira turonke ukuntu tugira promotion tubahe n'ibikorwa vyiza. Yeah. Muhoza ndagushimire cyane. Yego. Nizere ko nikinigiye nitwahamagara muzo twitaba. Of course, karibu. Always welcome. Kwini poem murekere ndagushimire mukandi bazururi ndego ndamukiriza abantu bo muri Canada. Mbe uri Ottawa, uri Edmonton, uri Vancouver. Hari rero umuji w'abatipe barondera kashi. Abaninja ndamutse abantu uri Vancouver. Ndabaramutse sana bari Ottawa, bari Edmonton, bari Toronto mu muji w'aba VIP. Hari muri America muri Canada. Kwa kuri hana bwa ati nukorera kuri mukora juste gala again from Marsha ke black machine black video camera rumusaza nabura tumukaba kudiririza vyose byo kuvuga ko biriko byose birabaza bye bye chaza la vista uraushira umushuro ushula none